mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Ederwe mubasuza mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Rwanda Perezida Paul Kagame ariyama abayobozi batita ubuzima bw'abariya bato mwibera mu isi yindi ntazi yari, kandi ugasanga biri hano biri hariya biri ahantu hose ugasanga niko bimeze. Uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu muhango wo gufungura inama y'umushyikirano i Kigali mu Rwanda. Ni yahagaritse ingendo z'indege zayo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho Ubufaransa burateganya imigambi mishya ya gisirikare muri Afurika. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ni mu gikuru y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. MONUSCO, umutwe w'ingabo z'amahoro za ONU muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yahagaritse ingendo z'indege zayo mu burasirazuba bw'igihugu nyuma y'iraswa ry'imwe muri kajugujugu zayo. Inkuru twateguriwe na Fide Niyongabo. Iyo ndege ya kajugujugu yari ivuye mu gisagara ca Walikale igana Igoma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu yo mu buraruko, yarashwe mu kiringo c'iminota 10. Yamara yarashoboye kururukira neza mu gisagara ca Goma. Abadereva bayo batatu n'abandi bantu 10 bari muri yo ari bazima. Iyo nkuru yatangajwe n'ishami rya ONU rijejwe ibifungurwa ku isi PAM. Ingendo z'indege za ONU zaciye zihagarikwa mu bice bimwe bimwe mu buseruko bwa Kongo gushika umutekano usubiye kwihwezwa. Iyo ndege ya kajugujugu ya ONU itanga imfashanyo muri bimwe mu bice biri kure mu gihugu, atabundi buryo buhari bwo kuhashika kubera amabarabara mabi canke umutekano muke. Gushika ubu nta mugwi n'umwe uremanga ko ari wakoze ico gitero. Yamara bubaye ubwira kabiri muri uku kwezi indege ya kajugujugu yishirahamwe ONU iraswa mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Igitero cabaye imbere yaho cahitanye umusirikare ajejwe gucungera umutekano akomoka muri Afrika y'Epfo, uwundi agira kabiri nawe arakomereka. Urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwavuze ko gukora ibitero n'impaka ku nteko zijejwe gucungera umutekano bishobora kuba ivyaha vyo mu ntambara. Amashirahamwe atari make atanga imfashanyo yatangaje ko iyo ngwano imaze imyaka itari mike ibera mu buseruko bwa Kongo, yakuye mu zabo abantu barenga miliyoni 5, mu gihe yatumye kandi abasivile batari bake bageramigwa n'ikigoyi. Muri Nigeria, ibarura ry'amajwi y'abahataniye umwanya w'umukuru w'igihugu ryatangiye. Abakandida batatu mu bahataniye uwo mwanya bose baremeza ko bari ku isonga. Geoffrey Mutagoma niwe utugezaho iyi nkuru. Leta imwe muri 36 zigize igihugu cya Nigeria niyo imaze gutangaza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kuwa gatandatu n'ejo ku cyumweru. Muri iyi leta ya Ekiti mu majyepfo y'igihugu, Bola Tinubu wo mu ishyaka riri ku butegetsi niwe uza ku isonga, nubwo bagenzi be bakomeje kwemeza ko bari bwegukana intsinzi. Abakandida batatu muri 18 bahataniye umwanya wa perezida nibo bari imbere. Abo ni Bola Tinubu wo mu ishyaka riri ku butegetsi, Atiku Abubakar wo mu ishyaka ritavuga rumwe nabwo, na Peter Obi wo mu ishyaka ry'abakozi. Uzatsinda aya matora ntazatangazwa mbere yo kuwa kabiri. Mu matora aheruka muri Nigeria byatwaye abagize komisiyo yategura iminsi 4 kugira ngo batangaze uwatsinze. Haramutse habuze n'umwe ugeza 1/4 cy'amajwi y'abatoye byibuze mu ntara 24 zigize 36 z'igihugu, byaba ngombwa ko ayo matora asubirwamo. Ku munsi w'amatora hari icyoba ko hashobora kuba imvururu. Bamwe bakekaga ko zaterwa n'intagondwa za Kisilamu mu bice by'amajyaruguru cyangwa bashaka kwikura ku gihugu mu majyepfo. Gusa muri rusange amatora yabaye mu mutuzo, nubwo indorerezi zavuze ko hari ahantu hagera ku 135 hagaragaye ibibazo binyuranye. Abasesenguzi baravuga ko abakandida bakwiriye kwirinda kwigamba intsinzi mu gihe byavuye mu matora bitaratangazwa ku buryo bwa burundu, bitaba ibyo bigatuma rubanda rukemanga imikorere y'akanama gashinzwe amatora. Mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron uyu munsi aratangaza imigambi mishya y'igihugu cye ku byerekeye ubukungu n'igisirikare ku mugabane wa Afurika. Ni mu gihe igihagararo cy'Ubufaransa kirimo kigabanuka kuri uwo mugabane. Fide Niyongabo arakomeza. Perezida Macron yatangaje ko igihugu ciwe kigiye gukorana n'ibihugu vyo muri Afrika kurushiriza mbere mu buryo bwuzuriza impande zose. Yabitangaje mu ijambo yashikirije mu biro vyiwe imbere yuko atangura urugendo rwiwe mu bihugu vya Gabon, Angola, Congo Brazzaville na Republika ya Demokarasi ya Congo ku munsi wa gatatu.
mu kiringo kiri munsi y'umwaka inteko z'Ubufaransa zaravuye mu gihugu ca Mali gica kizisubiriza n'abacangero b'Abarusiya. Mu bihe vya vuba Burkina Faso nayo nyene isa n'iriko yitura Uburusiya. Kwanga Ubufaransa vyaratumye haba imyiyerekano mu mabarabara yo mu bihugu bitari bike vyo muri Afrika mu burengero no mu buraruko yo kwiyamiriza Ubufaransa, igihugu cahoze gikolonije ivyo bihugu. Vyongeye imigenderanire Ubufaransa n'ivyo bihugu iriko igeramigwa niyo mu vy'ubutunzi itera yiyongera hagati yavyo n'ibihugu vy'Uburusiya, Ubushinwa na Turkiya. Ibiro vya perezida w'Ubufaransa vyatangaje ko urugendo rwa perezida Macron rufise intumbero yo gusubira kugarukana inguvu n'igihagararo cabwo ku mugabane wa Afrika. Yamara ivyo biro vyamenyesheje ko umugambi atari ugusubira kugarukana kahise, ahubwo ari ugushira imbere imigenderanire mishasha ijanye n'ibihe vya none. Fidel Niyongabo na Geoffrey Mutagoma barakoze kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi watugejejeho. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika. Mushobora kandi kudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.com. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, inama y'umushyikirano ya 18 yatangiye uyu munsi i Kigali, ihuje abantu abagera ku 2,000. Perezida Paul Kagame yibanze ku bayobozi batita ku nshingano zabo ahubwo bakigira mu bibafitiye inyungu. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na umunyamakuru wacu Assumpta Kaboyi i Kigali. Assumpta, iyi nama nibaza ko ari ubwa mbere ibaye nyuma y'imyaka 3 ishize COVID iyogoje isi. Nibyo koko hari hashize imyaka 3 iyi nama itaba. Ubu rero yongeye guterana muri Kigali Convention Center kuri uyu wa mbere. Ntabwo ko aya masaha tuvugana hashize nk'amasaha 2 isoje imirimo yayo y'umunsi wa mbere. Mu by'ingenzi byavugiwe muri iyi nama, umukuru w'igihugu arasa naho yibanze cyane ku bayobozi, avuga ko batita ku nshingano zabo. Ibi yabihereye kuki? Ibyo yabihereye ku byerekeranye n'imishinga iba yaremerewe abaturage, ugasanga abaturage bakavuga bati twaremerewe amazi n'urugero none ubu ntabwo ntaratugeraho, ahubwo ugasanga abaturage nibo bivugira ibibazo bafite kandi nta muyobozi wigeze abitangaza. Umukuru w'igihugu yavuze ko ati biratangaje kumva nta muyobozi uzi ibibazo by'abaturage kuko nyine batabyitayeho, kuko nabahaye ijwi rye mugiye kubyumva mu kiganiro yahaye abari bitabiriye inama y'umushyikirano. Assumpta Kaboyi, mu gusoza iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha, ariko habayeho no kumurika ibyavuye mu ibarura rusange. Byo bimeze gute? Nibyo koko habayeho kumurika ibyavuye mu ibarura rusange, aho u Rwanda rufite abaturage bageze kuri 13,246,394. aba bakaba biganjemo abagore aribo bageze kuri 51% mu gihe abagabo ari 48%. Hanyuma ikindi navuga gikomeye muri iri barura ni uko imyaka yo kubaho umunyarwanda ashobora kubaho yavuye kuri 51 muri 2002 igera ku myaka 70 muri iki gihe. Assumpta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika, iyi nkuru yawe turayibagezaho mu makuru yacu arambuye ku isaha 1:30. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Tuve mu Rwanda tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wari uhagarariye umuryango w'abatutsi muri Cengerero muri sheferi ya Bwisha muri teritwari ya Rucuru witwa Stefani Kwikinka yarishwe. Umurambo we watowe mu mugezi wa Rucuru amaze iminsi avanywe iwe n'abantu bambaye imyenda ya gisirikare. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na depite wo mu ntara ya Kivu ya Ruguru Ndayishimiye Justin Harelimana amubaza uko bamenye iby'uru rupfu. Urupfu rwa Stefani Kwikinga rwamenyekanye nyuma y'uko yaje kugirana amakimbirane na Sultani Makenga. Nyuma y'iminsi mikeya umurambo we uza gutogwa mu mugezi yiciwe Cengerero. None abamwishe bari bamenyekana? Kugeza ubu ngubu abamwishe bakekwa, hanakekwa yuko abamwishe kuko bamuvanye mu rugo kandi bari abasirikari. Abo basirikare bamuvanyiwe mu rugo ni bande? Urabona mwakara karere nta kindi gisirikari kiri musi by'igisirikari cya M23.
ni ukuvuga ngo abasirikari bamuvanyiwe mu rugo n'abasirikari ba M23. ariko se uretse kubivuga bwana depute abavandimwe be umuryango we mwaravuganye bavuze ko babonye nde waje kumutwara? Twagerageje kuvugana n'umwe mu banyamuryango be tudashaka kuvuga izina biturukanye nuko bundi baramutse bimenyekane yuko ari we watanze amakuru nawe ntiyaharara. Ni ukuvuga ngo tukimara kuvugana nawe yatubwiye yuko baje kumutwara mu masaha ya nimugoroba. Ubwo bo dayere bibwira ko byibuze agiye gufungwa cyangwa se agiye kubazwa ibibazo, baza gutangazwa no kumubona mu mugezi nyuma y'iminsi 2. Uretse kuba umukuru w'umuryango w'abatutsi muri Rucuru, yari muntu ki ku buryo agirana amakimbirane na General Makenga? Amakimbirane gaje guturukana nuko yari umugabo udakunda ihohota. Ubwo noneho aza kudenonsa ihohota riri gukorerwa abantu mu karere ka Rucuru, aza kudenonsa ibintu by'ubwicanyi birimo biragenda biri gukorwa n'abadashaka kuvuga rumwe cyangwa se gukurikiza amabwiriza ya M23. Surtout ibintu bapfaga no gufata abana babashyira mu gisirikare ku gahato, puisque hari abana benshi b'abanyeshuri bari kugenda bafatwa amateka ku ntambara, babazwa bakavuga yuko binjizwe mu gisirikare mu gahato. Ubwo ibyo ngibyo noneho aza gukora diskuru, aza gukora meeting mu baturage be nkuko yari asanzwe abikora, avuga ko yamagana ko ibyo bintu byo gufata abana ku gahato babashyira mu gisirikare. Aje kubidenonsa rero biza kubyara impungenge hagati ye na Bertrand Bisimwa na Makenga. Ariko bwana depute Ndayishimiye, aho muri ako gace hamaze iminsi havugwa kwibasirwa kw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, bibasirwa n'abanyekongo. None urambwira yuko hapfuye wari uhagarariye abatutsi bo muri Kongo. Ibyo bintu turabifata gute? Ninde wica undi? Ikibazo giteye gitaho ngaho? Bisabye kugira ngo ibintu abantu baje bavugisha ukuri. Abantu barimo bararwanira inyungu zabo ku giti cyabo. Ahangaha turimo turavugana, ndimo ndavuga mu rurimi rw'ikinyarwanda, ndi muri Kinshasa hagati. Nta nubwo nihishe mu cyumba, ndi ahantu kuri hoteli, ahantu twicaranye n'abantu benshi. Donc en fait ikintu gihari ntihakagira umuntu uvuga ngo arimo ararwanira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Biturukanye n'iki? Abavuga ururimi rw'ikinyarwanda turi mu gisirikare, dufitemo abagenerale benshi. Usanga ndimo ko agenda yiciraguraho avuga yuko umuryango w'abatutsi ari ufite abasirikari benshi b'abagenerale mu gisirikare. Ubwo wafata ibyo ngibyo birimo kugenda bikorwa, ugafata Abahutu tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda, dufite abagenerale mu gisirikare, dufite abaministre muri guverinema, turi abadepite mu nteko ishinga amategeko, harimo Abahutu, harimo Abatutsi. Donc ni ukuvuga ngo ikintu cyo kuvuga ngo umuntu aje ari twaje kurengera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ubwo ni urwitwazo bagenda bereka amahanga bashaka kubesha amahanga. Abo ngabo bazira uko bavutse niko bivugwa. Washaka kumbwira ko mwebwe muri aho ngaho muri Kongo mutabibona? Ni ikinyoma cyambaye ubusa. None se bwana depute, hambere habaye imyigaragambyo Igoma, narayikurikiranye, nza kubona insoresore zibasiye za kiliziya zisengerwamo n'abanyekongo b'abanyamurenge n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda b'abatutsi. Ibyo ngibyo mwebwe mwarabibonye aho ngaho Kinshasa, murabizi? Ndatekereza bakunze kuvuga mu Gifaransa ngo la masse na padame. Iyo hari ibintu by'imyigaragambyo hari abantu barengerera. Ibyo ngibyo dusanzwe tuzi ko bibaho, ntabwo ari muri Kongo gusa, n'ahandi hose bibaho. Ariko noneho igiteye n'agahinda kubibera nk'ina ahangaha, ugasanga abantu bitwaza ko ikintu barwanirira ari uko bari kurwanirira abo bantu bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda, aribo bagenda nanone bagashyira amafaranga anje, biturukanye nuko bagiye guprofitira mu kavuyo kaba abantu bateguye ibintu by'imyigaragambyo, bagashaka abantu b'imitima mibi cyangwa se abantu badafite ubwenge, bakabakorompa n'amafaranga kubwo kugira ngo berekane ko icyo baharanira ari cyo kuri. Naho ubundi bwana journaliste nshobora kukubwira nuko utashobora gushira kuri video. Ubu ngubu usize kuri video ukareba ahantu mpagaze, ahantu turi kuvuganira, na ahantu mu bantu, na ahantu ku muhanda, ariko ndi kuvuga mu kinyarwanda.
Depite Ndayishimiye Justin Haririmana watorewe i Masisi, ukaba uri mu nteko nshingamategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagushimye cyane ku bw'akakanyu haye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane bwana journalist. Ku ruhande rwa M23 ishyirwa mu majwi barabivugaho iki? Venuste Nshimiyimana yabibajije umuvugizi wa gisirikare wayo Majoro Wiringoma. Ibyo Depite Ndayishimiye avuga ku rupfu rwa Stefani Kwikinka urabivugaho iki? N'abasirikare ba M23 bamutwaye? Oya iriya ni ibinyoma cyane. Uziko abantu nk'aba Depite Ndayishimiye ndamukurikire avuze amagambo nga arasaze nukuri, ntabwo avuze amagambo iteye ubwoba. Ugomba kwimenya, ntabwo umunsi umwe abasirikare wacu ya M23 tugomba kwica umuturage. Ntabwo bishoboka. Iriya ni ibinyoma, ariko abantu bakoreshwa na government ya Congo baravuga amagambo n'ibinyoma cyane, n'ibinyoma. Ariko imisi ishize navuze neza ku mugaragaro ni guverinoma ya Congo none bakoresha ba FDLR, Nyatura, CMC, ba Mai bafite imigambi yo kwica abantu, barakusibla neza muri ya bice wacu ya M23. Ariko iriya magambo avuze ni binyoma cyane, ariko ni kubesha. None se mwebwe mwamenye neza ko kuwo Stefani Kwikinka yitabye Imana yapfuye? Mwarabimenye? Ngewe navuze ukuri, navuga ngo no M23 ntabwo tugomba kwica umuturage. Ntabwo bishoboka. Wabyumvise uyu Depite Ndayishimiye aravuga ko Stefani Kwikinka yavanywe iwe mu rugo, amaze iminsi ahamagariye abaturage ayobora kutohereza abana mu gisirikare cya M23. Iyo nama yakoresheje aho ngaho bwisha Cengerero, mwarayimenye ko yabaye? Iriya ni binyoma. Ariko M23 tufite abasirikari nyinshi cyane, ntabwo tugomba kwinginga umuntu obye kuvuga no buze kutufatanya. Abantu bari free. Nimba umuntu arashaka kwinjira muri gisirikare wacu ari free. Ntabwo tugomba kwinginga abantu cyangwa se kubafosinga. Oya iriya ni binyoma cyane. Ariko navuze numvishe neza avuga ngo uriya Muze Stefane afitanye amagambo na general wacu, aravuga izina ya general wacu, General Sultan Makenga. Ariko none se uriya muntu General Makenga azamukurikira kubera iki? General Makenga ntabwo ashobora kwica umuntu. Oya kubera iki? Majoro Wiringoma, ubu tuvugana amakuru dufite ni yuko ingabo za M23 zaraye zifashe akarere ka Rubaya gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro. Ubu tuvugana niho muhagaze koko muri Rubaya? Ariko twebwe nga M23 turavuga neza, buri munsi turavuga iyo magambo. Twebwe ntabwo tushaka kufata bimigi. Oya twebwe ntabwo tushaka intambara, tushaka amahoro. Izahabu kanga nibiki daimna iriya bintu ntabwo iri objective wacu ni turashaka abantu bose muri Kongo tubane n'amahoro. N'amahoro gusa turashaka, ntabwo tushaka intambara, ntabwo tushaka amabuye y'agaciro. Oya dushaka abantu bose baba neza, baguwe neza, tubusangire neza. Turashaka twese abakongomani tugomba kusangira neza, na tribalisme na xenophobie na macakubiri. Iriya magambo turashaka, ariko amabuye y'agaciro, ariko mugi orekada uriya ntabwo ari objective wacu. Objective wacu ni abakongomani bose babaye neza muri Kongo wapo. Major Wiringoma, umuvugizi wa gisirikare w'umutwe wa M23, ndagushimiye cyane ku bw'akakanyu haye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Muri iyi minsi Uburundi n'abayobozi barwo bakomeje kugirirwa icyizere, bahabwa imyanya itandukanye yo kuyobora mu miryango mpuzamahanga irimo umuryango w'abibumbye, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho na Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye wigeze kuba ambasaderi w'u Burundi muri ONU, akaba na minisitiri w'uburezi, ndetse anaganira na Ambasaderi Fred Ngoga Gateretse, umuhanuzi mukuru wa komiseri ushinzwe ibibazo bya politike, amahoro n'umutekano mu muryango umwe bwa Afurika.
nagomba rero dutangure kuri mwebwe ambasaderi ndaruzaniye mwarakoze mw'ishyirahamwe ONU nashaka mutubwire mu majambo make amabanga yahawe Burundi ayo mabanga avuze iki abantu barangura iki murakoze cyane nategereye ibyo mwavuze mugabo ibyonzi muri ONU nuko Uburundi bwatowe muri iyi Assemblée Générale iriko irakora yo kuba vice président de l'Assemblée Générale hanyuma umuhinga ntaseruke Burundi muri ONU n'ubu aherutse kuvuga yuko yaronse amaranga yo kurongora igice kimwe cihweza amahoro n'umutekano kandi yaremeye ko azofasha nzi neza exactement titre zazo uno munsi mugabo ivyo nuko tumenya yuko Uburundi hamwe n'ibindi bihugu 192 193 ifise ububasha bwo gufasha muri ONU kuko kiri muri iryo shyirahamwe kubwira rero batorwe kuri ico kiringo nuko baba bihweje ingene barakuranwa muri ivyo bibanza mugabo n'iteka rihambaye rashinzwe Uburundi nipfuza rero gushigikira ico kintu ngasaba yuko uwo mushinya ntahe leta yo mushigikira kuko haragoye gukorera akore neza amabanga yashinzwe kandi nibaza ko azobikora hari abavuga ko kubura Burundi bwahora mu ngorane za politike bukaba buronse ikibazo nk'ico ari ikintu gihambaye cane gose ku bwanyu icatumye butorwa n'iki icatumwe butorwa n'amategeko ya ONU niko agenda uri mwishirahamwe wese n'ivyo gusa aratorwa murabona ko no muri Afrika mu minsi iheze Uburundi bwagenwe kuba umukuru arongoye inama y'abakuru b'ibihugu mu mwaka wa 2023 icyo cyose nuko babona yuko ico kinga agezemwo abishobora kandi avyemeye icyo rero ntitwogiharirako cyane gose ntikijanye n'ingorane dufite mu Burundi kijanye nuko kumbure leta y'u Burundi ubu yemeye kurangura amabanga yemeye aho yinjiramo muribuka kera kuri perezida Nkurunziza ntiyigeze atorwa ngo arongore iyo inama ya EAC yarasiba ko yarafatiriwe n'ibindi kumbure mugabo ivyo ntivyari vyavuye ku ngorane Urundi bwarimwo ubwo no nta ngorane zabukuyemo ntibwemeye gukurikira kumbure zariho za perezida wa muperezida atabishoboye mugabo ubu urabona arabishobora kandi ingorane kumbure ziracariho kumbure zaragabanutse mugabo ziracariho ariko ashoboye gufasha muri iyo nama karongora iyo nama ibibazo biri mu bihugu by'ubuseruko bwa Afrika agashobora kurongora amanama y'abakuru b'ibihugu guhiga bitora inyishu siwa itorwa na bose nibaza ko ari iteka ry'Uburundi basaba yuko bwo kwitaho gusumba uwo mubano mwiza muri Afrika. Ambassadeur Fred Ngoga gateretse ikibanza ca vice president wa gatatu mu bumwe bwa Afrika ni kibanza kimeze gute umutegetsi ari muri ico kibanza arangura ayahe mabanga murakoze cyane gose ku mijambo nagira mvuge ko twebwe mu bumwe bwa Afrika bikorwa ukundi ubwa mbere na mbere no kuvuga yuko Uburundi bwabanje gutorwa mu bihugu bya Afrika Centrale kuko muri Union Africaine mu bwa Afrika Uburundi buri muri Afrika Centrale donc umva twijejwe n'ibihugu byose byo muri Afrika Centrale ikindi gira kabiri nato kugira ngo Uburundi butorwe nuko mu by'ukuri bashimye intambwe Uburundi bumaze kugira muri imyaka ibiheze busubira kunegura ibigenderanire n'ibihugu bibanyi kuganira n'ibindi bihugu byo hanze hama rero bose bagashima n'intambwe yo kunywanisha Abarundi tugeze ko baravuga bati reka tubatera intege hanyuma nuko rero Burundi bwatowe mugabo cyo bivuga yuko mu mwaka wa 2026 Uburundi aribwo buzoba buramutswa ishyirahamwe ry'igihugu bwa Afrika nico bivuga mu by'ukuri hama nagenda hafate nakandi kagenda bamenyeshe n'ibindi mutari muzi nuko uretse ko batowe gusa ngo vice president wa Afrika gatatu Uburundi buzotwara mu mwaka uza komesa
ha mu mwaka ukurikira w'ibihumbi 2024 uburundi buzoramutswa nako na 2025 uburundi buzoramutswa ikibanza cy'umukuru w'ishyirahamwe rya CES. Urumva rero ibyo byose ni kwerekana yuko abantu bashimye intambwe igihugu cyacu kigeze ko kandi no kugifata mu mugongo no gitera mu ntege. Murakoze Fred, Ambassadeur Fred Ngoga Gatete, muravuze ko cyane cyane kugira ngo Burundi buronke ivyo bibanza ari uko amakungu ashima intambwe bugeze ko, ariko dusubiye inyuma hariho amakuru ejo bundi yatangajwe y'abantu bahagaritswe bagirizwa kuba bari bagiye mu nama muri Uganda. Hanini benshi n'abakorera amashirahamwe atagira inyungu za politike canke amashirahamwe ashira imbere hagati y'akazi na muntu. Ivyo ntibishobora kuba bimeze nk'agatosi kuri iyo ntambwe yo gutera imbere ivyo bihugu vyarimo. Turazi ko Burundi bwavuze ko bufite ico bubagiriza, ko bakoresha amafaranga batazi iyo yavuye, ibintu byinshi. Ivyo ntibishobora kuba ari nk'intamamye muri kazoza. Ku bwanjye icyambere nobabwira nuko ico kibazo ntaco ndiga neza cyangwa ntaco nakora amakuru. Mugabo ico novuga nuko nukureka ubutungane bugakora nko mu bindi bihugu byose. Mugabo sinzi rero novuga kuko byinshi ko ntavyo nzi. Mugabo icyo nzi nuko hari ibintu by'agati y'akazi na muntu, ingorane ntizibura. Mugabo igihambaye nuko abantu bafite ishaka ryo gukemura ibibazo no kuraba ukuntu twova aho twari turi tugatera imbere kurusha. Murakoze Fred Ngoga Gateretse, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika. Turi kumwe n'umunywanyi Issa Prosper. Muraho Issa Prosper? Muri hehe? Ni vyiza cyane rwose. Urafite ikibazo, urafite icyumviro. Turi kumwe n'abatumire babiri, Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse na Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye, kugira ngo wishure ibibazo bijanye n'amabanga Burundi bwaronse ejo bundi muri ONU eka no muri ishyirahamwe rya Afurika. Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro. Murakoze cyane, murakoze cyane kuri uwo mwanya. Rero ibyiyumviro bwa mbere nagomba nanjye imbere n'ikibazo kugira wacu ndakiriza ariko kwiteka duteye kuba turamutse twari mu bibanza bibiri haba ku ishyirahamwe ry'amakungu aho muri Afurika. Kandi ikintu gatoyi Burundi mu myaka iheze imeze ariko arafatiye hariho amashyirahamwe akomeye mu bihugu mpuzamakungu ababwiriza ko bari tubabiriza gateka akazi n'umuntu. Hanyuma rero kuba uyu mwaka turoze ibibanza bibiri by'ubutware ni uko babonye Burundi ko hariyo byavuye kandi hariyo buriko buragwa. Hanyuma intwari yacu ribishimira cyane kuko baraba n'ubutegetsi baraba igenga cyane, baraba ijambo n'ubusibu cyane. Hanyuma rero nagomba gusaba nka mukuru ngo dusabe yuko aronse aka kazi gakomeye n'akazi gakomeye kuba umutware akomeye novuga ni kwisi uko yogira itare sibyo abo yakwiriye. Nibirije mugenzi wanjye ariko aravuga integuro ihari yo mu myaka iri imbere. Iyo nteguro irashoboka ari uko twabifashe neza, umugama wacu yabyifashe neza akagenda atera ajya imbere, ibikorwa byose bikagenda bijya imbere bikurikirana, kuko iyo bitagiye bijya imbere batera bagisubiza inyuma n'amatatu akoroka. Bagomba dusabe rero bagira umwete cyane gusumbya abo basiriye kugira ngo ibyo bibanza biri n'iyo myaka mbere y'uko ngo gusa muri 2025 ibyo uwo mu mwaka ujya twumve basiriye ibyo bibanza. Rero ahanini twari gukenguruka iyo kumva n'abandi kugira bagire ibyo bibanza kuko babona Burundi ariyo bwavuye iyo bitera bijya ari beza cyane. Murakoze. Murakoze Issa Prosper ku byiyumviro mushikirije. Reka ivyiyumviro byanyu. Arakoze nawe Frederic Nkundikije. Gusa ku bakunzi b'ijwi rya Amerika, kubera ikibazo cy'umwanya muto, icyo kiganiro kirambuye mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3 akadomo VOA radio yacu akadomo ko, mugashakisha ahanditse muri Sanga. Ni naho rero dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire engineer wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wadufashe kwegeranya aya makuru. Muri studio mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbararika ndi makuru yacu mu kanya isa moya n'igice z'umugoroba.